Rastamani murameze neza? Okay, nizere yuko mumeze fresh. Ni Sweat Pro nkuko biba bisanzwe nyene. Ndabakunda sana. Ariko ndashaka kuza ndababwira utuntu muri no misi tuyobeye tw'ubwenge, kandi umuntu wese bisaba ko tuzomufasha mu buzima bwiwe. Basi niyabona bimubaye ko azovuga ati reka ndabe uko ndavyifatamo. Niyo mpamvu ndabasaba muze muragira sabone nyinshi kabisa. Muce ngaha kuri sabone n'ivyo kabisa. Raba nukuri je ndabasavye. Gira sabone, gira subscribe, like and share. Ni ibintu bisanzwe, nta mahera bitwaye, ni ukurusapotinga kugira nanje ngire mood. Ndabesha none. Ndabakunda sana. Namwe nimunyere kugora urukundo. Gufyonda ngaho kuri sabone. Sabone mu Congereza ni subscribe. Like naho ni j'aime. Abakoresha hari igifone abiri mu Gifaransa kuri like ni j'aime. Mu Gifaransa mu Congereza urumva ni like. Okay. Hama share. Share naho ni partage. Ya, ushobora kugira rero like canke j'aime. Ukagira sabone canke subscribe. Hama ukongera ukagira share canke partage. Uzoba umfashije sana wangu, uzoba umfashije. Rero byari nikosa kubabwira ibyo. Mugana no kugira ngo nanje nje muri modo ngume ndabarundiramwe ibintu biryoshe. Ngume ndabamenamo, ndabarundiramwo, ndabatabiriramwo. Ndabanwagamwo. Okay, shaka kubabwira ukuntu nagiye muri Ulluminatti. Mugabo birapfa. Nije navyanse, narashatse kujayo mugabo ndavyamuga, sinovuga ngo nari nshatse kujayo, oya. No, sinari nzi ko ngiye muri Ulluminatti. Ariko naje kumenya mu nyuma yuko nagira ninjire. Naje kubimenya mu nyuma yuko nagira ninjire. Umunsi umwe rero nigeze kwa uploadinga. Shaka kwandika kuri Facebook. Nandika les Ulluminatti. Maze kwandika les Ulluminatti baciye bampa intuzenyu, urabona ko baca baguha amapage iki niki ugaca ubona amaliste. Rero hariyo na uploadinzemo ndayisaba ubugenzi nayo iranyemerera, yanditse ko le monde des Ulluminatti. N'ubu ndazugiyeyo kandika ko le monde des Ulluminatti. Sorry gatoyi numva ubushuhe buranyishe. Namba ari izuba muri modoka harimo ubushuhe bwinshi kwera. Bo maze kwandika rero le monde des Ulluminatti, narabasabye ubugenzi barabumpa. Bo hakuru numuca muvuga ngo nari nshaka kwinjira. Hakuru nakunda kumva avuga Ulluminatti. Ndavuga ndakeneye kumenya iby'aba Ulluminatti byari byo, menya ukuri kwavyo, menya ingene bakora. Mbe Ulluminatti c'est quoi? Ulluminatti va ikajahe, iby'aba Ulluminatti nibiki? Rero muri uwo mwanya rero nagiye mbona hari unyishura. Aranyishura arambwira ati rero karibu mu muryango w'aba Ulluminatti. Amarenda babaza ati none ko nanje nari nipfuza kuba umu Ulluminatti, no bigenza gute kugira mu nyinjize muri Ulluminatti? Guys, aha burya n'ingorane, ibintu biba bikwiye kuvugwa. Ibi iyo umuntu abivuza acagira ikibazo, Ulluminatti cimutwara kubera bari karayimenera amabanga. Ibintu vyo muri Ulluminatti ntubivuga, ubivuze birakugora mu buzima. Ariko mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ndazi yuko mu izina rya Yashua Hamashia ndazi yuko ata mbaraga zo mwiza zizonkorako.
naho ndabivuze nyene ndabivuganye ubwoba kandi sinobubura kubera ko aba Illuminati burya bafise ubushobozi budasanzwe. Iyi si burya yose bugitwagwa n'aba Illuminati mwabantu. Iyi ivi kagera itwagwa n'aba Illuminati. Iyi si turiko itwagwa n'aba Illuminati. Utari umu Illuminati ntushobora kuba umuyobozi w'iyi si. Utari umu Illuminati gutunga amahera muri iyi si kura mu mutwe. Utari umu Illuminati biragoye. Yewe simvuze ngo abantu bose batunze amahera n'aba Illuminati, ariko ndakubwiye yuko igitigiri nyamwinshi c'abantu batunze amahera n'aba Illuminati. Ivyo uzobitohoza uzobishakashake. Hariho umuntu abayeho atigera ahindura boka yiwe, yambara boka imwe n'inda zikazoza mu ntayikure. Hariho umuntu abayeho kandi ubona afise amafaranga, kandi ubona afise amahera kabisa, ubona nyene inoti yarazirunze, ariko uwo muntu ugasanga aryama mu gikoni canke muri wese. Hariho umuntu abayeho yaratanze sexe yiwe, aba Illuminati baratwaye sexe ku buryo bw'uko umugore wiwe yipfuza ko amurongora bikanka, akavuga ati n'uyu mugabo jameze guca. Niho muza wumva nk'uku ngo umugore bamufatiye mu kabare, ngo mu hoteli, yaryo baba baragurukanye boro. Tumaze imisi duca mu bintu bisa n'ibyo, nzobigaruka ku munsi umwe. Ubwo abakongomani ngo batwara amaboro. Muri comment niba mushaka iyo dossier nze ndayibazanire, nimwandika ati tubwira ivya boro. Ndabahe inkuru y'ivya boro navyo. Umuntu abayeho adashoboye kurangura igikorwa, adashoboye kudemera ivoitire nyene uyumva ihinze, ngo ayihonyore neza umuriro wange. Mwibaza no gufyina rero. Presque rero abantu bafise amahera uzosanga ari aba Illuminati. Rero abantu mufise amahera munyihanganire cyane. Abantu mufise amahera bose simvuze ngo abantu bose bafise amahera ngo n'aba Illuminati, kubera yuko hari igihe n'Imana iguha. Hari igihe n'Imana ivuga ati reka ndaguhe nawe uve mu bandi, ukabironka utabihawe n'aba Illuminati. Rero jewe maze kumubaza ati none ni gute no bigenza kugira nanje ninjire mu muryango w'aba Illuminati. Yaranyandikiye twavugana mu rurimi rw'igifaransa, yarambwiye ati ntivyokunda yuko wewe winjira muri Illuminati. Kwanza abanje kumbaza igihugu mbamo, ndamwati jemba mu Burundi. Arambwira ati rero wewe ntivyokunda ko winjira muri Illuminati. Iyo mu Burundi hariyo umugwi w'aba Rose Croix. Wewe winjira mu ba Rose Croix. Mu Burundi rero mu vyumva abantu bakunze kuvuga ngo Satubi ngo ni Illuminati, ngo nde nande. Mu vyumve ntavyo nomenya na neza, ntavyo no kwizera neza, ariko ico niyumvira nimvira yuko Satubi ataragera ku rwego rw'aba Illuminati. Ndavyiyumvira, nibaza ko ataragera kuri urwo rwego.
n'imiburiburi niyo yoba arimwo yoba ari muri wa muryango w'abaroze kuruwa. Arambwira ati rero wewe nimba ushaka kwinjira noguha umuntu akwinjiza muri uwo muryango w'abaroze kuruwa, kubera uvuye muri roze kuruwa uratera intambwe ukaja muri Freemason, uvuye muri Freemason ukaja muri Illuminati. Rero muri izo ntambwe zitatu satubi sinzi urwego no mushiramu, sinzi ko ari mu baroze kuruwa canke mu ba Freemason canke mu ba Illuminati. Bo ndamwati sawa wempi nimero z'uwo muntu nocako. Aca arambwira ati ari umuntu yitwa Rashidi aba ngaho mu Burundi abi Bujumbura. Rashidi aba ahantu bitwa mu Gatumba. Wewe tora nimero z'iyo mu telefone muvugane, niwe ashobora kuzokwinjiza. Bo nimero narazitoye ndamutelefona, sanga n'umuntu atazi Kirundi yavuga Igiswahili, naje Igiswahili cari kikindoka. Uretse yuko nyene ibintu bigera umuntu agenda arakura nyene ubu simba jene ndiko ndaganira n'abantu bavuga Igiswahili bwaco gihe byarangora. Hama rero ndamutelefona Rashidi arambwira ati nimba wifuza kwinjira mu muryango we uraza uzoze uzanye inkoko zitatu. Ndavuga ati rero jewe sinshobora kugendayo njanye izo nkoko ntarabona n'uwo muntu. Foda boko yuko ngenda tukabanza tukabonana. Bo ndagenda, maze kugenda ndashikayo nararondeye nyene udufaranga dukengenda nitwajije nta mahera menshi nari mfise. Ndagenda uwo Rashidi nyene ndagenda turabonana aho Ibujumbura mu Gatumba nyene, sangana umukongomani, sangana azi kuvuga Ikirundi. Hama uwo Rashidi yarambwiye yuko aje kuzimu, arambwira yuko na se we yapfuye asiga muraze ivyo bintu nyene vyo kuraguza. Muga mu vyumve je ngenda ntabwo nari nzi yuko ngiye ku mupfumu. Mu vyumve ngenda ntabwo nari nzi ko ngiye ku mupfumu. Jewe Rashidi rero maze kugenda arambarira ati wazanye amahera none tukuri izo nkoko. Ndamubwira nayo nazanye. Tuwe rero subira inyuma uzoza uzanye inkoko zitatu. Izo nkoko zitatu nizo tuzokerera amaraso yazo azonwa, tuzoyashikanira abavyeyi. Turafise abasokuru batatu. Tiniho uzoronka inyishu yawe. Nabati ca mutama reka nawe ureka kumbwira ko nosubira inyuma uko kandi naje. Bo acarambira ati rero urafise amahera. Nama yafise ayo mfise nayo kwiyunguruza ngasubira inyuma nyene, nk'ubu mvuze ndaguhe sinoronka ingene subira inyuma. Ngo basi ngo raba n'ibihumbi 10. Sawa tamahera ngahe tiyazane. Mbona yinjiye mu nzu. Rero amaze kwinjira mu nzu kari agashambrete gafise umuryango umwe, koba kari gafise nka 2 mètres sur 2 mètres canke 2 mètres sur 3. Ariko nsanga kameze neza, harashashe. Ako nuko mvuga ngo nsanga ntarababwira. Yaragiye abanza amara y'umwanya gato. Amaze kumara umwanya gato mbona aje yambaye ikanzu yera. Carampamagara ingo, mu kumpamagara ntiyavuze yabaye bunyakure. Munca ndagenda ndinjira. Sanga agatebe gato nyene kagasonga bugari. Je rero ndagenda ndicara. Maze kwicara acarugara umuryango, hamaca cana
agaparfum cyangwa bo nibaza ko ari wood nabonye ari utuntu yashize mu kantu k'akavaze guca kari muri vase utuntu nyene akantu nyene burakabona n'akantu kameze nk'akabobori kari akantu kameze nk'akabobori hama rero nabona hapfungukamwo umwotsi mugabo uwo mwotsi waramumota hama rero atangura gusenga spelling amajambo ntashoboye kumva ariko yabivuga buke buke azunguruka aho hantu turi arazunguruka muri ico cumba rero harimwo ubuntu bwinshi ku buryo bw'uko uhinjiye wabona yuko ari nko ku mupfumu winjiye nababwiye je sinari nzi ko ngiye ku mupfumu mu ntawure hariho ubuntu bwinshi nyene bw'ubugirigiri nyene ubuntu bwinshi harimwo ubuhanga bw'abantu harimwo ubuntu bw'ubugufa n'ubundi buntu bwinshi ntashoboye gutandukanya ntomenya ntazi niyo bitaye umutwe nabona y'ubuntu bwinshi gusa aho hantu yaba ku meza yaba hasi yaba iki nyene butonze nyene anotre mu mategeko nyene biboneka nyene ko ari ubuntu nyene buri ku rutonde yashizeho ku rutonde hama rero akiriko arasenga naciye numva musi y'intebe hari agakono rero ako gakono nimba kari kwiki namba hariko mikrofone sinzi nimba ari bimwe kera bitwa ngo ni nyabusorongo abantu bazi ivy'ubupfumu babigiye mungira baca batahura nyabusorongo ico arico ariko gusa nyene numvise ngo kera nyabusorongo ngo yari umuntu banyegeza musi y'igitanda ngo bakamuhamagara hama akagira ivyo avuze yinyegeje musi y'igitanda niko abapfumu bakora mugabo mwene abakora mwene ivyo barabaye scroll we rero sinzi ko ari nyabusorongo sinzi ko atari nyabusorongo kurumva nta byinshi nari kumusiguza ku vy'akazi kiwiwe naje kumva akantu nyene kameze nka kurya bafata ka mikro y'iradiyo bagateranya amabetero ucumva ngo rero iyo mikro yarakoroye ariko jewe nabona ari agakono kari musi ariko numva umengo aka mikro betari nko ku nkono niko kavuga hama rero arampamagara bambaye arahamagara uwo mugabo Rashid naca aritaba ati sabwe uwo muntu twumvise ivyiwe ariko genda mumugirira nka kwa kundi twagirira Yozefu gaca karanuma kamaze kunuma jewe acasohora cabwira dusohoke hanze tumaze gusohoka hanze rero arambwira ati burya rero uwo Yozefu yari umunyarwanda nawe yaraje ngaha ashaka kuronka inoti ariko antreta mwumve maze gushikana amajije ibibazo vyinshi ndabaza ati nene nk'ubu vyokunda kumpa inoti nkazitaha narambwira ati we nta kibazo gusa we ikintu gisabwa nuko ubanza ukazana izo nkoko zitatu yarambwira ati rero aracari kari inzara iranyishe murabibona I am hungry bo hama rero arambwira ati rero wewe genda uzana izo nkoko zitatu n'ibyo ushaka tuzobikugutunganiriza izo nkoko wazishikanye ngaha
Numvira ko ico gihe bari nko muri 2015 16 guca hamwe muri 2015 16 hama rero ngomeza kugonegosia nyene urumva vya bihumbi 10 yabitwaye arandahira ati burya ari byo bintu utabikurikije nticokunda genda ubanze ukwiza ivyo ndakubwiye arambwira ati wewe mbere niwabizana ivyo ntabyo tuzogenda tuguhaye gusa ikintu nzokora nzoguhamagarira amahera uyabona imbere yawe umaze kuyabona zoca ndagutuma impene ayo mafaranga uzoca uyatwara basi byari byoroshe kuzana izo nkoko byari byoroshe yewe nizo mpene byari byoroshe kuba nozihiga gusa yambwiye tukugenda uratera intambwe mu nyuma tugutuma n'inka ibyo byose umva nticari kibazo jewe namuseze nditahira ariko ndagenda ahantu ndicara ndiyumvira aravuga ati none nk'ubu notwara izo nkoko nkasanga izo nkoko natwaye natanze ikimazi c'umuntu nka mama nka papa nk'umwana wanje murabizi muri Ulluminatti bagutuma utange umuntu ukunda ngiye imvore yatumye rero ntabikomeramo ndavuga ati nk'ubu notwara izo nkoko hama abo basokuru bagaca bitwarira canke abo ba Ulluminatti bagaca bitwarira umwe mu bavyeyi banje none ubwo butunzi nzobutunga nezerewe nzobaho nishimye numva afise amahoro yose kuba ntagira umuvyeyi ari jewe namutanze mbega ndavyibutse bizomerera gute numva n'ikibazo je ndakunda abavyeyi banje yewe na mama ndamukunda ico gihe nari nkironka n'umwana mutoyi w'umukobwa nawe nyene naramukunda kandi nararaba nkabona ati ngaha hategetswe kuvamwo abantu batatu izi nkoko sinshobora kuzozitanga ngo zijane hatavuyemwo mama hazovamwo papa hatavuyemwo papa hazovamwo umwana none nemere kuba umukire nemere gutunga amahera menshi mugabo mpombe umwe mu muryango wanje mpombe umuntu numva kirancanze cyavuga ati atu jese nzosubirayo burya rero nabihevye ukwo avuga ati jewe oto jewe aho hantu sinzosubirayo nimba ari amahera ndayahevye nzoba uko nari nsanzwe mbayeho nca ndaza mwumva burya shetani numuja nca ndaza maze kuza ndigumira ngaho haheze igihe ndonka akazi muri studio ngaho Ngozi yitwa Hope Talent yakoramo umuproducer aho naho niyo ndavuga izina baranumako ico gihe hari n'ikibazo cari cabaye muri studio cyo kutumvikana mu boss n'umukoresha wiwe nyene ndagenda kuhakorera ndahamara iminsi ndahakorera
mu nyuma ari umujama twabananye naho muri studio twari abagenzi basangira ibibazo byinshi ingorane nyinshi iki niki namutera iyo nkuru yose ndayimubwira iyo mbabarire kuba ndabivuze uko sindamuvuze mu izina kubera ibintu uvuga ntudome ku muntu kandi sinovuga ngo nawe yaragize nabi kuba yarabibwiye abandi ahubwo gusa icambabaje nuko abandi bobo bavyenterpresa ukundi kuntu. Haheze iminsi rero muri studio nari ndiko ndakora kandi nariko ndakoresha imashini bosi wa studio yari yaraguze mugabo mashini yari ifise novuga ko yari ifise umutima uhuha kuko yari inyantege nkeyi yari ifise inguvu nkeyi yari ifise basi nyene ntiyari imeze neza. Burya rero iyo mashini rero imvura yaraguye ico gihigwa ndiko ndakora indirimbo ndiko ndumviriza ingene iyo ndirimbo imeze ko yatotse ko noyireka igazosohoka uko nyene basha abaproducer bo barabizi muri studio hari uburuhe bwinshi muri studio hari ibibazo vyinshi urashobora kurarukanura ugasanga wirukanura bariko baragutelefona bakwishuza indirimbo base abantu bakora muri studio n'abatayeri n'abantu bahura n'ingorane zimeze nk'izisa kuko kenshi baragwa no muri erere zo kubesha akavuga indirimbo nzoyiguheje ugasanga n'indwi yose iraheza atarayigu. Aba producer benshi ico kibazo barahura naco kubera kwakira abaririmbyi iyo byagukundiye urashobora kwakira abaririmbyi benshi kugeza naho ibikorwa bikubana byinshi. Rero narandurutse rero ndaruha kubera nari ndakora iyo ndirimbo nirwa ndayikora nari nageze ahantu mvuga ati ngira ndayifinalize ihere. Mwibuke ko nayikora mu mashini isanzwe ufise ikibazo ko twari dufise imashini zibiri mwimeze neza iyindi itameze neza. Burya rero imvura iragwa irahita hagihise rero hariga imvura igwa ihise hagasigara ibintu vy'imituragaro vy'imiravyo rero harabaye umuravyo uwo muravyo ebana uteza amakuru sirikwi harabana kupire electrique mu gisagara cose harabaye na kupire electrique mu gisagara cose. Nibaza ko na installation bongeye kuyikora rero bukeye. Jewe rero ico gihe nari nkiri n'umunyeshuri navyutse nja kw'ishuri ngarutse nashikiye ku makuru bambwira yuko imashini yarayihiye. Bosi wa studio yambwiye ati bana ntuzugaruke ngaha amaze kumbwira ico kintu je narigiye nditwetekana yo kumuna ngo ati ntuzugaruke ngaha ntubuzi ibyabaye. Naje gusanga rero wa muntu w'umugenzi nigera kubwira ivyo bintu ndamubwira ko jewe noba naravuganye n'abarimina cyane naraganire nabo canke hari ibintu twagiranye n'ibiki kandi ivyo byabaye ntaraza muri nya studio. Namba yoba yaciye rero atangura arabaha ya nkuru rero namuha yebega yewe duca turankana byagiye kurangira numva bavuga ngo genda umurozi ngo genda umurozi ngo nararoze studio ibintu byinshi. Rero ikibazo nkunze kwibaza
abantu bakunze kumvuga ivyo bintu yuko je ndi umurozi. Yaba nyene studio yaciye yimukira i Bujumbura, aca arakora n'indirimbo navuze ikirarya hiti, basi nshaka ko mumumenya basi bizomenywa n'abasanzwe bamuzi, zishaka ko mumumenya ara ico mu nyuma yarakoze n'indirimbo ikirarya hiti. Mugabo amakuru nagiye kumva mu nyuma numvise bavuga ngo jewe ngo iyo studio narayiroze, ngo ndafata ngo amaraso y'inkoko ngo ngenda ngo ndakerera muri studio, ngo nico gituma ngo studio ngo ngo imashini yahiye. Ewana basi nyene ndavyakira uko, bica bituma n'abantu batanyizera, banyiyumvira nabi yuko ndoga. Numva ni picha kweli, numva ni picha kabisa. Nyina ariko naranumye ndihangana ndabibamo nditekerereza. Niyo mpamvu ndababwiye ati rimwe na rimwe sindakuza aho uba canke sinzi n'ivyo ubayemwo, nivyagushikira ukasanga wisanze muri ivyo bintu, bikunda bidakunda uzoza urinumira ntubwire amabanga yawe abantu, kubera yewe abantu niyo wobabwira yuko ivyo bintu utobikoreramwo ntibopfa bakumvise. Yewe abantu niyo wobabwira kutoroga ntibopfa bakumvise. Ico gihe urumva je nanjumva vyose navyumva nk'urusaku, y'abantu bo mu boss urumva yavyakiriye nk'urusaku. Ivyo vyuko noba naragiye kumena amaraso muri studio yavyumvise nk'urusaku, ahubwo numvise rero ngo naho ngo burya ngo kugira ngo ngo atore umurongo ngo naho ngo harinze ngo kugenda ngo kurondera ngo umuti ngo baraza ngo baroza muri studio. Mugabo urumva naho bahogeje iyo studio ntiyabandanije ikorera mu gisagara, ariko irakoreramwe arimutsira i Bujumbura. Yarakoze n'indirimbo ziryama ibo, indirimbo imwe niyo nzi yariye hiti cane gusumvya izindi. Kuko mu nyuma yarandurutse arabiheba acaja mu bintu vyo kudandaza ibintu n'ubundi ntavuze kubera ari igihe nobivuga bo nibisanzwe. Mugabo vyo yacaja mu bintu vyo kudandaza imodokari. Jere bavuga ati none ko ndoga ni gute noba ndoga nkaroga abantu bagatera imbere? Rero jewe ndumurozi myiza antuka. Havuga ati je ndumurozi myiza. Rero ngira ndababwire ngo umuntu akunda Imana canke umuntu yubaha Imana ntabwo vyigera vyiyafisha ngo ubibone mu gahanga ngo ujya muntu arubaha Imana canke ngo ntayubaha. Abantu bose muwe mwibarabara burya bafise ishusho y'Imana, abantu bose basa n'Imana, ariko ivyinyegeje mu mitima yabo nivyo bibi. Ivyinyegeje mu mitima yabo nivyo bibi. Niyo mpamvu wewe uriyitse nanje ndiyitse. Rero nibakubwira Ulluminatti bakakubwira yuko izoguha amahera, ikintu ca mbere sindaguharirije ngo canda kubuze ngo ntuze winjire niwaba ushaka kwinjira. Abantu banuze bakubwira ati turangira inzira twocamwe natwe twinjira. Sindakuharirije niwaba ushaka kwinjira uze winjire n'umutima wawe. Ariko ikintu gusa igihe cyose uzovuga ngo shaka kwinjira muri Ulluminatti uzomenye yuko ugira ubumurozi, ugira uko ari ibintu vy'ubushirikina, ibintu vy'ubupfumu, kandi ivyo bintu nta mahoro bitanga.
nta mahoro bitanga. Amahera birayatanga mugabo asha kugira uvemwo nico kibazo. Kwinjira muri Ulluminatti biroroshe mugabo kuvayo biragoye. Nka jewe rero nico gituma vyangoye, je vyarangoye kwinjira kubera hari vyinshi nabonye. Kondisiyo ya mbere winjiye biroroshe, kuvayo ni kibazo. Ikindi kigira kabiri, kugwanya Ulluminatti. Ulluminatti ni yitwaye isi. Yewe burya n'abaperezida bagwanya Ulluminatti ntibaramba baca bapfa. N'abaperezida ntibaramba baca bapfa iyo batemeranya n'ibintu bya Ulluminatti. Nk'ibimeze gute? Kenshi na kenshi hari igihe aba Ulluminatti bipfuza yuko igihugu cozamwo ivyo bitwa homosexuality, abagabo ku bagabo, abagore ku bagore. Wewe ugaca wibaza ati none ibi bintu bije nk'ubu dufate nk'akaro mu Burundi ico kintu carabaye, mu Rwanda ico kintu carabaye, muri Tanzania ico kintu carabaye. Ulluminatti ishaka kwinjiza homosexuality mu Burundi. Ivyakurikiye nibiki? Habayeho kubigwanya, baravyiyamiriza, baranka yuko Ulluminatti baho. Abaperezida bose bakanye ko Ulluminatti bakanye yuko homosexuality ibaho muri Tanzania no mu Burundi. Ubu ntibagihari, barapfuye. Mu Rwanda uyu munsi bararetse homosexuality riyo. Perezida wabo urabona yuko atani gicurana gwaye. Rero ari abantu benshi babona Ulluminatti ifise ingene ikora, iyo utari kurahuza nayo irakwica. Ulluminatti utari kurahuza nayo irakwica. Ibi ndiko ndavuga nanje n'ukuri, ndasavye Imana abari izo nzigama. Mana abari izo nzigama indinde kabisa, kuko nshobora gupfa. Ulluminatti udahuza nayo, gusa kimwe si vyiza gutinya urupfu. Oya, kukubera gupfa nibwirizwa. Iyo ubayeho rero ugwanya Ulluminatti urapfa. Burorero burahari bugaragara kandi bwa hafi. Aba perezida bapfuye kandi bose kenshi bagumye bavuga ngo bishwe ngo na corona. Biragoye ivyo kumva, biragoye no kwizera canke kwemera. Mu gihe tuzi ko Ulluminatti ariyitwara isi. Rero gukira ni vyiza, ariko iyo umuntu akize akorera muri ivyo bintu ntaba yorohewe. Ulluminatti ishobora kugutwara uruhande rumwe, dufate nk'ukubafu kwa ntigusubire gukora. Ishobora kugutwara boro, ishobora kuguteza pararizi, ishobora kugutwara umwana, ishobora kugutwara umuvyeyi, ishobora kugutwara toute chose. Ikintu icari cyo cyose Ulluminatti irashobora kugitwara.
igihe uvuze ngo uyinjiremo. Rero ni engagement. Hari abantu baronderera amahoro ahatari. Burya ndababwire, abakizwa nabo bakunda kwivugira ngo amahoro ngo ari muri Yesu. Burya amahoro ari muri Yesu, ndababwije ukuri. Umuntu yipfuza kuba umukire arinze kuroga abandi, arinze kuyica, arinze gutanga ibimazi kuzimu, uwo muntu iherezo ryiwe riba ribi cyane. Ni na mpamvu ugomba kuba maso, ukaraba ibintu urimwo, ukaba amarondero yawe, ukaraba ubuntu ugenda wizinditse ko, ubuntu wiboheye ko, kugira ngo uronke inoti. Uraraba neza, kuko Illuminati iri ngaho nyene uri. Nababwiye Illuminati ngaha mu Burundi sorry, Illuminati mu Burundi bayitwa Rose Croix. Illuminati rero iri ngaho uri, iri ngaho muhiri wanyu, kandi wowe ntunavyubona, ariko nka je ndabibona. None je nko muhiri wawe no kubwira ibimenyetso binyereka ko hari Illuminati. Ni nayo mpamvu umuntu wese ikintu cyose akenye canke agomba, nomubwira ko yogisaba Imana kandi izokimuha. Kandi nitakimuha ntaze yidoge, kubera si ngombwa ngo twese tuzoba aba boss, si ngombwa ngo twese tuzogendere mu modoka. Yesu yavuze ati musabe ibyo kugororoka gusa, ibindi muzovyongerwa. Ibindi muzogira gute? Muzovyongerwa. Murondera ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, ibindi muzovyongerwa. Rero umuntu ntavyongerwa akiri kuri iyi si. No. Hari ahantu uzogera ukaba umukire, ubukene buzoba bwaraheze, urupfu rutazoba rukihari, ingwara zitazoba zigihari. Yewe hako uzokira urinze kumena amaraso, uzotuma ubaho uri umukene. Mugabo ibiganza byawe bitakoze amaraso. Reka ndabashimire, ndabasabe kugira sabone na subscribe, mwongere mugire na partage na like, share, j'aime. Murakoze, ndabakunda cyane.